nitwa Nangwe Nkarvin Gucci ndabaramukije mwese bakunze bimuhira media ndizera ko mumeze neza ndizera yuko muguwe neza mu mande zose zo kwisi bakunze bose mudukurikirana n'abazadukurikirana uzeneza kuri kuraba iyi video banzugire subscribe surtout nimbo zikuru umurundi wacu banzugire subscribe kuko ni news nzineza yuko zagukenera kumenya no munsi. So today shakumbaza ati today bimeze gute today kuno munsi wafashe kamera ugira utuzanira ibiki ivyo mukanya murabibwirwa ariko nashaka ndabona ngo kwanza ndabereke umuntu turi kumwe ni wonde ngene mumenyereye ni wonde yamabaye news ni wonde twamatubaza ibibazo byinshi akaduha inyishu kandi inyishu ziryohera kandi ziba zikenewe n'abantu benshi ni Madame Jo muraho Madame Jo arabaramukije ego nukuri ndashimye cyane kandi gusubira guhura namwe muri televiziyo yacu imuhira media mbanje kuramutsa abarundi bose aho bari kwisi yose mu mpera zine z'isi cyane cyane abarundi bari mu Burundi ama TV online ama TV akina amafilme maze iminsi mparaye kuraba ihuriro TV vraiment bakina amafilme aryoshe cyane ihuriro TV mukomere muradutwenza muraturyohera ego ivyo rero yes ihuriro TV turabaramukije kandi mumenye neza ko tubakurikirana mara twandikiye message mututasha rero natwe turabatahije waramaze kubagira ikirundi mu monota oya je au fait Madame Jo je sinakuriye mu kirundi nakuriye mu Giswahili navuye Kiswahili gusa jewe ni kirundi natigishijwe n'uwo bita umukuzini mu byaranje ni yanyigishije ikirundi that's why ikirundi kingora ukora ariko mumenye neza yuko ndakora ibishoboka byose kugira inkuru zose muzironke mu kirundi kugira abarundi bacu mumenye bishasha byerekeye Canada ati rero mbaza ati no munsi nabazaniye iki igihe cyose mumenye yuko igihe cyose tuzoba turi kumwe na Madame Jo mumenye yuko azoba ari ikibazo kizoba cerekeye abarundi bacu bo ngaha eka nivyerekeye ukubaho kw'abarundi ngaha muri Canada ariko question principale y'uno munsi niye murabizi neza yuko twegereje umunsi mukuru wo kwibuka ati twibuka iki twibuka iki nta kindi atari independence y'igihugu cacu uburundi dukunda cyane gose ariko hari akantu rero maze iminsi ndiko ndasakira niyo mpamvu narondeye Madame Jo no munsi maze iminsi hariko arasakira ino affiche muri uko murabona kuri écran iyo affiche nyene niyo naje kubaza Madame Jo ati rero Madame Jo jewe sigurira ico kintu gishusha kiguma kivugwa ngaha muri Edmonton ati party independence y'u Burundi sigurira communauté ko nabonye affiche ivuga ati la communauté y'abarundi bo ngaha muri Canada ngira batumiye ngo mu rubanza rwo gucelebra independence y'igihugu cacu c'u Burundi evenement mwidwa ko mu camake ya birashushe kibo birashushe nose biriko biravugwa ivyerekeye ijya affiche ijya invitation yuko invita abarundi bose abantu bose muri East Africa kugira baze kunezerwa n'u Burundi umunsi wa independance. Normalement twaronse independance c'était le 1er juillet ariko ngaha muri Canada tuzoyifeta le 2 no twumvikanye turavye umwanya w'abarundi lode bizoba bishushe kibo birashusha abantu bose bashushe baguma babona uwo munsi uzobushitse none Madame Jo ngo rubanza ruri planifié ko ruzobera he mu bisanzwe ruzobera he muri McLeod sare nini cyane abarundi ni muri Nord abantu baba muri Canada bose Nord nagira izobera muri kuri cyasare nyene ya communauté ya kajya kasare ni gatonya kandi abantu babikene bashusha cyane ari benshi nico kibazo ni hanini mugabo abantu kuntu bashushe bashuhiye urwo rubanza twabonye twufuma turondera igisare kinininya kugira baza mu bwinshi nico zove tutangara dusanga tudafise ikibanza gikwiriye kibakwiriye kugira bidagadure banezere ku munsi wabo wa independence w'igihugu cyacu cy'u Burundi yego bega none ga Madame Jo urwo rubanza
ruri planifié gute du mois ko musoye affiche hakiri kare. Normalement les affiches zikwiye gusohoka le même mois du mois hasigaye nk'isemaine metanye isemaine zibiri kugira ugo rubanza rube. None kweri ki mwashimye kuyisohora ubu unye mu kwezi kwa gatanu? Urumva generabajije bariko barabitegura. Normalement ngaha muri Canada hari aba invité spécial cyangwa hazabari invité spécial abantu bose bari invité. Normalement muri Canada amanunze baraplanifya urubanza. Baraplanifya hakiri kare bakinforma abantu. Urazi ko abantu umwanya wo muri Canada uragoye ugiye kumubwira umunota wanyu musanga yibereye muri shift agashavura ati ntiwambwiye kubera ko utabimbwiye mugabe mugiye hakiri kare abafise umwanya wo gusaba d'abord amakonje akavuga ati chef makonje ndafise urubanza rukomeye mu chef wakamukonje akaboneka. Niyo mpamvu imisi yose twama dutegura imanza hakiri kare. Hanyuma rero si ivyo gusa uburyo ugahumanya akaba umuntu akabararondera uburyo bishaka gusiripurana no munsi umuntu ngo ejo hari urubanza kumbe yarashatse kwigurira agafana cyangwa kwigurira agahuzu keza cyangwa kwambara agashaza karato nuko umwanya akitegura hagiye kubanza ruba rukomeye. Uraho umuntu umwanya uraho umwanya no mu Burundi kubwira umuntu ibintu giturumbuka si byiza. Bajya abantu bakunda kubwirana ngo none wese nakubwira ati iminsi ibiri gutu ushobora kumbwira ku byerekeye mariage y'umuntu ukansinyara après 2 jours. Ibyo bintu birabaho usanga wibagenisha naye shati yera ntuba wayimesuye ngo wayigoroye. Voilà niyo mpamvu barundi bene wacu ifo ko mutahura ifo mumenye ikintu kimwe ifo kubwira abantu hakiri kare kubabwira imanda zanyu hakiri kare. Apana kuza gushavura ngo niyaje kandi utigeze umusinyara ati none Madame Jo jewe ndifuza yuko uwo munsi tuzoba twahara aho hantu ndakeneye yuko aba bantu bacu bazobone icari ico independance abarundi kuntu bafeta independance ngaha muri Canada. Baravyiteguriye nabajije abantu bariko barabitegura ndagenda nababwiye ati none ivyo bintu uko bikomeye tubona amafishe gitangaza ariko ibi bintu biri muri afishe vy'ukuri bizobaho n'ukuri ngo hazoba ibintu bidasanzwe. Hari wambwiye ati hazoba ebana kunezererwa independence. Haje abantu abarundi ntibatahura independence carico mugabo umaze kuyitahura nkatwe bwe twasohotse Burundi turumva la valeur ya independance icarico kuko ebana turabibona tuvuga ati bwa bundi Burundi bufise ikintu gikomeye kubona bufise independance. Yego urumva abantu barateguye ngo hazoba hari injya spéciale. Hari abantu turafise abamama b'abarundi kazi barateka please bagutekeye injya ntabisubiramo. Hariho Madame John asavye anzani muramwibuka mu kiganiro twayigize na muvumbuye muri wiwe. None ujya mu muntu tuzomuronka ryari basha imva tuzobasaba urusha umva ni bya bindi vya ya myanya muri Canada baba babereye mu mashift bagataha bwije nanje bwije urumva biragora yuko tuza ariko ndazi bazoduha umwanya. Turafise abantu babiri bakora ibikorwa vyiza vyo guteka. Hariyo Nadine Top Service uyo rero araharawe. Nadine Top Service arakugirira inge wenyene mu rubanza hamwe wenyene uvuga ati muraba mwumva abantu bo muri Canada yiwe kino mubwiye ati Nadine nibiki ivyo bintu nibiki urusha guteka inge abantu bose bakikugura ivyo bintu ushobora gukora ama service ya decoration hamwe abantu bose bacanganikirwa. Ijambo rimwe yambwiye ati mu buzima kugira utere imbere gukoresha ya terme ya Mr Champagne soin na soin. Ikintu ukora cyose ni soin na soin. Ikintu cyose gishire mu soin na soin. Nadine rarumva ikintu soin na soin. Yes. Gituma abantu bose baguma bavuga Nadine nta wundi muntu ariko aravuga muri Edmonton. Nadine yarafasha Edmonton. Company yiwe ya Nadine Top Service. Nadine komera soin na soin. Ibinja decor ibintu vyinshi mana yanje kandi no muri community aranokuzanira injya muhira yo umunsi mbona aragwaye covid basha naca ndamukubitse telefone tinadire ndapfuye covid iranyishe naje mbona ibipla muhira ebana soin na soin none ngo murashaka iyo hataba wewe covid sinzi byari kumbi
nk'umuntu amukeneye amuronga gute? telefone zirimo muri company uramutelefona wandika Nadine service reka tubicishe nko muri mu kiganiro kugira abavyaye basha nimuze kutinya Nadine top service ndibaza waye uramuhamagara ibikorwa byo muko murabibona biko birarengana indirimbo za Nadine top service arafasha ibintu biri top twihereye nga muri Canada mani kweza gira uwo Joyce nawe nyene c'est la même chose akora cyo kimwe n'ivyo vya Nadine sauf ibintu vy'amadecoration arateka ararivringa na uramutelefona yego ugwaye ugiziki ingenzi wese kagushikira. My goodness. Oya, ndumva yo kazari ibintu biri mugabo kuvuga ngo nibo bazoteka. Oya, sinakico kibazo sitakibaza. Nzorondera abatetsi. Nzorondera nzobaza ndosanegera bariko barorganiza bambire herma. Abantu bari bazotegura kare. Nzobabaza ndababaze ati none bipanze gute bimeze gute mugabo iconzi ico. Hazoba hari ijya friend. Inga abarundi turakunda inga ariko go rusaku ko bazoteka izonja we mube muri abonesha gusa nzobarondera kandi nzobamenya no kuruzana kabisa. Rero wa murundi wewe uzi yuko wewe murundi mbe hatume abarundi gusashana n'abakongomani n'abantu twese abanyafrika bakunda umurundi bose n'abafrika reka ndavuga mu Gifaransa umurundi independance y'uburundi bose bategeza kuzoza. Reka ndavuga mu Gifaransa kugira abantu bose babyumve. Tout Africain qui sait que le 2 il est libre, pas même pas qu'il soit libre, libère la journée du 2 juillet parce qu'on a une célébration à faire pour l'indépendance du Burundi. Alors on vous appelle à tout le monde à venir. C'est un party, ça sera vraiment magnifique, ça sera vraiment exceptionnel, ça sera wow. Yes, bon ni chikiwa nitanda kubaza ubunyene. Madame Jo. Oui. Tenda kene kusigurira. Abantu cyane abajone badukurikirana. Réellement signification indépendance y'u Burundi kuko il est vrai abarundi turabayo turabarundi but ntituzi réellement what happened with independence yacu ntituzi réellement ico bisigura. Rero dushaka kumenya donc umuco bwira ururunganwe bagenda bavyumvise. Banje kugira abarundi mwese muri Edmonton please pour le respect du Burundi ni muze tu célébrer iyi independance kuko ni independance yavuye kure ekipo hingenda reka ndakubwire un résumé byo abakurambere bambwiye. Je narabajije abakurambere ndababwira ati none ibyo bintu mwigina vya independance niki hari mukurambere yambwiye ati kera uburundi bwarishira bukizana nukuvuga umurundi abarundi ukuntu bari babayeho mu mico yabo n'abantu bari bafise hanyuma rero ingenda gwe nk'akarorero uburundi normal mu Burundi bwatwagwa n'umwami hama societe uburyo yari organize ngo vyari organize mu miryango hari imiryango yari ifise ikintu bita amabanga atandukanye pour servir Burundi nk'akarorero ingenda gwe nk'ibintu tucibuka uno munsi kandi babandanije gukorera ku mabanga yabo fata nk'abatimbo abatimbo batimba ingoma urabibona nibanga barazwe n'abasekuru n'abasekuruza fata nk'abatwa abatwa babumba inkono canke abatwa bari bajejwe ibintu bijanywe na géologie mine donc nibo bametriza d'abord ikintu bita ubutaka urabibona nubarabibandanya baragerageza kugwana navyo bakabandanya bakora umwuga barazwe n'abasekuru n'abasekuruza n'indi miryango itandukanye ntayenze kuvuga numva bakorera mu miryango hama rero umuryango wasigura iki umuryango reka dufate umuryango w'umuntu
umuryango waba ufise nk'umutama yitirirwa umuryango bakavuga ngo kwa naka kwa minani kwa nde sinzi ko barawumviriza amajambo nk'ayo kwa ngwirikiye ko mu grand-père niko yitwa urumva bakitirirwa donc imiryango gutyo nyene ukabona nk'umutama urabona umutama yubashwe yubahiriza urugo rwiwe urugo rwiwe ni nyabagendwa urugo rwiwe ruratunze rurimo intungwa zose tuzi zibaho inka impene intama bivanye n'intara bari bafise ibintu bashobora gutunga urumva uwo mugabo kandi uwo mugabo akagwanira agateka k'imiryango urumva ugasanga abapfasoni b'ugo rugo bararinzwe abana b'ugo rugo bararinzwe abuzukuru bararinzwe my goodness ibintu ndiko ndagenda ntumbaze cyane urumva rero ndiko ndaguha ivyo barabara vya Canada uravyikawushye urumva bararinzwe barinzwe n'uwo muntu yitirirwa urugo ariko umunsi umwe haraza umwana w'umubirigi urumva aje kuganza Burundi agafata wa muntu yubahwa n'urugo rwiwe yubahwa n'ababanyi akubahwa n'Uburundi umunsi umwe akamuryamika amubikishije inda akamukura gahuzu imbere y'abana imbere y'umugore imbere y'abakazana akamukubita inkoni amuziza yuko ngo atazanye ngo amagi ngo amasoro uvuga iki baradukuye ko icubahiro gikomeye cyane baratwambika baradukura ko agahuzu hajya mu Kirundi bavuze ko bagukuye ko agahuzu abari Kirundi gikomeye cyane urumva barabitwambura dutangura gukubitwa abagabo bazima bagakubitwa imbere y'abana n'abagore nabo bajejwe guproteja bose urumva imitima cubona wa mwana ariko arabona sekuru bariko baramukubita wa mugore ko abona umugabo we bamukuye agahuzu imbere y'abana imbere y'abakazana ariko arakubitwa ngo ntiyazanye amagi amasoro ivyo ni ibintu bitonya n'ibindi bikorwa biruhije babakoresha uravyumva umunsi umwe ukazibona umuganwa gwa gasore ruwi n'abandi barundi benshi batandukanye bamufashije barahagurutse bemera gutanga amaraso Uburundi bwacu bugarukane iteka nitekane urumva hamiyo independence turayironka uno munsi dusimye idegemvyo uno munsi turafise iteka nitekane uno munsi igihugu cacu ni nyabagendwa uno munsi abarundi turanezerewe umurundi aragira amaplan kagira ivyo ashaka vyose est-ce que independence yo wumva tutari dukwiye kuyigina d'une manière spéciale twari dukwiye kuyigina mu bisanzwe manière très spéciale mu buryo budasanzwe niyo mpamvu abarundi bo muri Alberta abarundi bo muri Edmonton babiteguye mu buryo budasanzwe hazoba ibintu byo kwerekana karanga hazoba ibintu vy'ukunuzenya amajambo abagabo abashinga ntaye bo ngaha anye muri Edmonton abagabo bafise ijambo bazotubwira mu majambo batubwire uko vyari bimeze batubwire hazoba intambo culture zitandukanye ivyo biheze rero hari urundi rubanza special bateguriye abana ba Edmonton ugwahi ngo bahamagaye ivyo bintu navyenzo urusaku bientôt ndaruba ngo barahamagaye aba DJ bangahe uvuze babiri abana bamwe bazokwicarira bagacapa indirimbo z'abaririmbyi b'i Burundi basatura amabafre ba Big Fizzo ba Arvin Smith b'abasitari bose b'i Burundi ngo bazozi bande ba Kidumu bande ba Estanish bariya bose urumva fata abasitari bose b'i Burundi nabo ntarinze kuvuga amazina umva sino badondora ngo ndabaheze bose bazegeranye bazinonosore nk'aba DJ bacafata indirimbo zo muri East Africa abo no muri East Africa tuzi bose ba Diamond ba Kenzo bande fata abantu bose zo muri East Africa hama baci bafata indirimbo mondiale ama indirimbo z'abaratino zahe bavange ba mix bagirike abantu
batambe gushika naho baza no muziki kabisa ku buryo umuziki mpaka saa munani y'ijoro abantu bariko barakanyukura biga independance bashimira basokuru batugwaniye bababwira ati merci grand-père wewe wemeye ebana uri sacrifice baragutera umuheto barakurasa amasoro barakugira ibiki kugira independance yacu no munsi tuyibone abana b'u Burundi bidegemvye batwenge none wumva urwo rubanza umurundi yo rusiba yo bameze gute sinzi na classement no mushiramwo kubera jewe sanza ndabaye shoke kuko izo nkuru narazumva barazitubwira abavyeyi badukuriye babibonye bajya bavutse imbere ya independance bakatubwira nyene ukuntu byari bimeze kera les amis muze mubona abarundi dutamba dutwitarika twishimiye igihugu cacu cyaraciye kure cyarahuye n'ibyago byinshi kandi harabitanze batanga sacrifice y'ubuzima bwabo kugira no munsi igihugu cacu cyitwa ko gifise independence rero mumenye ikintu kimwe mutegeza kwashika muri urwo rubanza ifo ko muhashika ifo yuko mubana natwe ifo yuko dusangira kakantu nyene kakantu rakumva yuko banadine bose ariho bazoba kakantu nyene tugasangire ariko ari ikindi kintu Madame Jo nabonye yuko entrée atari gratuit entrée c'est pas gratuit kandi il faut que les gens savent yuko il ne faut jamais aimer les choses gratuites c'est pas bon d'aimer les choses gratuites bon entrée normalement nishobora kuba gratuit na urabizi kuko ni party c'est party ni kintu kiri big ni kintu kiri voilà cotisation d'une autre manière kuvuga abarundi dushize hamwe amafaranga kugira tworganize urubanza rwacu turugire soin na soin niko ndavyita urumva ni nko gushiramwe nukuvuga jewe nzotanga amafaranga anganuku hari amafaranga normalement y'aba membre ba communauté kuko bo basanzwe banakotiza sorry y'amafeyo ngani n'igitangaza basanzwe banakotiza muri communauté urumva kameme ndi bantu nzenya hari ini part busanga bagira hari n'amahera y'abantu bo hanze urumva byose ni ça devient la même chose urumva kuko bo baba ni nkuko baba baribikiye amafaranga bo à l'avance nico tuba bazobacira amahera make hama abo hanze nabo ntayo bibikiye bien sûr rero bazuca baca amahera aduze gatoya mbwa naduze cyane ayo mahera akaba ari mana yanje meme n'amafete y'abanani barayajamwo ntetse rero kuja muri fete yerekeye igihugu cawe foko muzi tujye show koresha umwanya tujye show ako koresha umwanya nanazoze kugufirma ivyo bintu koresha umwanya ati koresha umwanya zoze biramucitse muri Canada bamuhe visa none bamusabira nukuri bamusabira murage napa muri Wagara TV yiruka aze kutuvumbura abone comment l'indépendance au Canada abarundi bo muri Canada bazoyitaba célèbre l'indépendance erega ndakubwira ikintu kimwe iteka ico bititeka tuzorivomera kandi tuzoricanira abana basigaye abana batabonye ivyo bintu uko bimeze urumva tuzorigwanira no faire demi-tour puis tourner à droite sur Weber Greens Drive Northwest mbega ahantu turi n'ahantu hari bikina anga hari anyumva ni magasin shasha yitwa tourner à droite sur Weber Greens Drive Northwest Freshco risasha tuje gusuma bya bindi byo gusuma muri ahantu zenya bimwe byo gukora amasambusa tuje gushimira ahantu hashasha ngo ibintu niho honye ibintu bizimbutse muri Freshco kwe niyo mpamvu tuje turi mu kavira kamaki kitwa gota karama turi muri Edmonton kari fresh akavire na kavire ka Edmonton yego ni muri west nk'abantu babaza Canada bavuze west baca batahura cyane muri Alberta baca batahura ibyo ari byo kubera nuzenya Edmonton igizwe na north sud east west
Okay, tugende rero tugende kugura vya party. Twahejeje rero vya party. Kugira tugenda. Yes. Ariko ndavuga imbere ko ntuze dusozera kino kiganiro ukuri ndiko mpanura abarundi bagenzi bacu. Idrapo ry'u Burundi nitwe tuzoriduza mu makungu. Igihe dufata ikintu c'u Burundi tukagifata minenegwe n'abanyamahanga bazogifata minenegwe. Kuko ari abarundi ntuzari abarundi bamwe si benshi n'abarundi bake cyane. Uzumva ngo ibintu byanyu ngo birabishe. Ngo tuzogenda ngo mu biryoshe ngo vyahe by'abaratino by'abakongomani cyangwa vyandi makominote. Urumva? None namba bibishe ninda zobiryosha kibo. Nitwebwe nyene. Ni jewe ni wowe. Erega bibiha kubera tutavyitaho. Niyo mpamvu rero abarundi ifuko duha agaciro d'abord ibintu by'igihugu cacu nka independence nta kuntu nakumwe notahura ukuntu uza muri independence zindi ugasiga independence za sogokuru wawe yakwitangiye uravyumva jewe sindabitahura cyangwa ukigumira muhira ukiryamira ukisinzira ukamenga honyene kugira ushika muri Canada nuko haba independence mu Burundi iyo hataba independence ubugukubitwa ca kiboko cha kindi cazana amagiza n'amasoro mugabo no munsi uridegembya uraja ku isi yose uragira ibiki kuko habaye independence y'u Burundi uburundi bukaduza idrapo ego maregre harabaye sukuvuga ngo harabaye ibintu byinshi inyuma ya independence niki na masekere n'uburozi ababirigi badusizemo umva nabonye ntibari kuryoherwa bari kuyu Burundi ngo baraburekuye kuba buraryosha igihugu shubuki chamata n'ubuki hanya babirigi kukirekura byarabababaje bacavuga ati rero ko batwirukanye reka natwe tubakomeje kuko bari bazi ubwenge kudusomvya baca bategura uburozi babukubita mu Barundi ubwo burozi rero nibwo bwasigaye buronona igihugu ubwo burozi bw'amacakubiri yamoko amacakubiri y'intara amacakubiri ibintu byose bari yaranja bironona igihugu hafi nk'imyaka 60 bagiye baragwana mugabo umunsi umwe abarundi baravuga ati no ibi bintu turabihagaritse yego tubihagarike turabarundi turabana b'igihugu uno munsi dushaka lo development ariyo mpamvu dushimiye umutama wacu dukunda nyene icubahiro Varisito ariwe uno munsi Barundi ari uno munsi arazwe intahe y'abarundi ari uno munsi ariko atwara leta ifise izina riryoshe ryitwa ngo leta vyeyi urumva leta nkozi urumva harimo ubuvyeyi harimo gukora ugakorera igihugu cacu nico gituma dukwiye kugendera iryo zina rya leta mvyeyi rya leta nkozi tugakora tugahesha icubahiro igihugu cacu tukibagira ivyo ubwo burozi ababirigi badusizemwo bwononye igihugu bwahitanye abarundi benshi bwomoye abarundi baromoka baramara imyaka 40-30 bataba muri ico gihugu cabo mu kugira bagaruke basubira gutuzima benshi barapfuye kugira ubone Uburundi no musi bumeze nk'uno musi twese dushushe muri ete ngo tuzotahe hari abantu bapfuye hari abantu bahasize amaraso hari abantu bakigwaniye Imana bahezagira aho bari bose abamugaye nabo kubera ako kigoro nabo turabakunda kandi turi nyuma yanyu turabashigikiye cyane mwarakoze vraiment tuzobashimira ntituzokwibagira ukwitanga kwanyu uno musari yabapfuye nabahasize amaguru kubera intambara n'ibimuga biraho nukuri leta izokamibagirira neza n'abadiaspora mutashi muri diaspora ndabasabye muzoze bararamutsa abantu bashoboye kwitanga kugira igihugu kimere nk'ukuntu musikimeze babaramutsa abadiaspora avuga ati bajya babantu reka tubahe yambu tubakore mu ntoki tubahe n'agasukari tubahe n'akantu banezerwe babone ko tuhokonesa igikorwa bakoze c'est ça l'indépendance les Burundais venez fêter avec nous bayita message ikora ku mutima kabisa avec nous venez mwatwumvise ndibaza yuko tubiteze muri benshi cyane gose kandi gushika n'ubu tuzoguma tubivuga tubahamagara ikiganiro cyose iguhamagarira abantu muri iyo party muze ducelebrate hamwe kugira niho bazonamenyana byinshi rero Madame Jo dusohoke tugende kuraba tugereke abarundi bacu akanyamoje ko ngaha ko muri Freshco tubereka muri Freshco kwe